Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu, nshuti bakundwa mwe mukurikirana ikiganiro Irembo Rifunganye. Imana ibahezagire cyane kandi Imana ibagire neza. Dushimiye Imana mushobora byose iyo ishobora kudushoboza kugira ngo tubaganire n'iki kiganiro Irembo Rifunganye. Dushimiye data nyenicubahiro umutangabugingo, wewe atubashisha gukora ibyo twebwe tutoshoboye gukora. Reka dusenge Imana. Data, turagushimiye wowe urushiriza kutuganiriza amajambo kugira ngo turushirize kuganiriza abariko abandi kugira ngo bayumvirize kandi batahure iby'ubwami bwawe. Duciye bugufi munsi y'amababa yawe, tumanuje mpwemu yera kugira ngo abane natwe, tumuhaye ikibanza akorane natwe, abaza kumva aya majambo abafashe kandi abubake mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane mwebwe mukurikirana kino kiganiro c'Irembo Rifunganye kandi mukagisangiza abandi. Dufise kano kanya keza turangije indwi kuno musi w'Imana udasanzwe kugira ngo tubaganire amajambo y'Imana kwa ino gerekezo rya 13. Dusome Bibiliya zacu, turasoma amajambo tuza gusanga mu gitabo ca Matayo igice caho ca 21 n'umurongo wa 43. Imana ishimwe cyane. Tutarasoma aya majambo, mumenye ko tumaze iminsi tuganira ku nyigisho zigisha icyaha. Narabigishije cyane icyaha, mu nyuma turinjira mu majambo adasanzwe aho twerekana amarembo mu buzima bwacu yugururira icyaha. Imana ishimwe cyane. Twaravuganye ko ngira ngo tutihenze ko ta muntu n'umwe atarakora icyaha, ariko twagiye turabona uburyo tugenda turugururira icyaha biciye bimwe mu mitekerereze yacu cyangwa mu byiyumviro byacu. Rero uyu munsi tugiye kwiga ku ngaruka y'icyaha. Nyimba icyaha cyarakozwe hariho ingaruka. Birashoboka kwano majambo ngiye kukubwira, ngiye kuvugana n'abantu bakoze icyaha cyangwa bakora ibyaha ariko ntibafate umwanya wo kwihana icyaha. Imana ishimwe cyane. Rero icyaha gifise ingaruka kubera ko nta kintu na kimwe dukora mu inosi kidafise ingaruka. Uyu munsi rero ngiye kukwigisha ingaruka y'icyaha. Imana ishimwe cyane. Nyimba uri kuragikora, nyimba uri kurabigenderamwo, ntiwiyumvire ko byaheze cyangwa biherera hano mu isi cyangwa biherera na n'umwanya uri kurabikora, ariko bifise ingaruka mu buzima bwawe. Tuvuge ngo amen. Dusome Bibiliya rero Matayo igice cyaho ca 21 n'umurongo waho wa 43. Haravuga ngo nico gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzobwakwa bugahabwa ihanga ryama imbuto zabwo. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero turiko turasoma aya majambo, ni Yesu Kristo yari karacira umugani abigishwa biwe. Hari amajambo adasanzwe yagiye arakoresha mu guca uyu mugani ubwo abantu batashobora gutahura ico ariko aravuga. Yavuze ngo habaye ngo umuntu yari afise uruzabibu ngo ariko aronka mission cyangwa se afata urugendo rwo kuja mu mahanga, ngo noneho urwo ruzabibu ngo arusigira abakozi biwe. Imana ishimwe cyane. Noneho amare kuruha abakozi biwe cyangwa se abakozi biwe barabarimyi barima muri urwo ruzabibu, ararubasigira ababwira ngo muze muncungire runo ruzabibu, muze murukurikirane. Noneho amaze kuza arunyika ngo abakozi biwe kugira ngo bagende babahe kuri urwo ruzabibu ngo barumushire, ngo ariko ngo bababone umukozi umwe aricwa, ngo uwundi bamwicisha amabuye, uwundi nawe baramushishagura, mu yandi majambo arakubitwa amererwa nabi. Ngo noneho ngo bimaze kugenda gutyo, mwene uruzabibu nivyahagarariye ngaho, ngarungika abandi ngo abakozi ngo barengeye bamwe ba mbere. Dusobanure mu yandi majambo, birashoboka ko baba bari benshi gusumba abambere yari yarungitse, ngo ariko nabo bakozi nabo nyene babagira nk'uko bagize ba bakozi ba mbere. Data tugire neza. Ngo mu nyuma ngacarungika umwana wiwe w'ikinege cyangwa se umwana wiwe w'umuragwa cyangwa yari kuragwa ibintu mu gihe atazoba kihari, ngo bamare kumubona uwo mwana kubera ko we yamurungitse azi yuko uwo mwana bazomusonera nk'uko nawe bamusonera kuko ari umwana wa mwene uruzabibu. Naho ngo bacaravuga ngo kumbure uyu yopfa iby'uyu muntu twohava ari twebwe tuzoca tubitorana, kubera ko abantu benshi bizigira yuko iyo umuntu agiye ahantu azogwaye atazogaruka. Niko abantu benshi bakunze kugira imitekerereze. Noneho rero ngo nawe baca baramufata bamushira inyuma y'ugo ruzabibu, uwo mwana nawe baramwica. Yesu ababwira amajambo akomeye ngo none se mwene uruzabibu nagaruka abo bakozi biwe cyangwa se abo barimyi azobagira gute?
Data tugire neza, ndagomba kukubwira aya majambo uri kurakurikirana kino kiganiro c'irembo rifunganye. Imana ishimwe cyane. Ndagomba kukubwira ngo hari ubutumwa mwumvise ariko mwasuzuguye abababwiye ubutumwa. Hari ubutumwa mugenda murakurikirana ariko nimwigeze mubuha ikibanza. Abakozi b'Imana birirwa barasemerera, abakozi b'Imana barirwa barigisha, bafata umwanya udasanzwe wo gusenga, basengera ijambo ry'Imana, basengera ibyo bo bagaburira, ariko bamwe barase kuvyakira, bamwe nibakija no mu materaniro, bamwe birirwa muri ibyo, bamwe birirwa mu bidandazwa byabo, abandi basamazwa n'ibintu bitagira umumaro, bahaye umwanya Satani, bibagira guha umwanya ijambo rya Kristo ryanye n'ijambo. Ariko uyu mwanya ndakubwira wewe, uyu munsi wowe uri kurakurikirana iki kiganiro, tandukana n'ibihe byo kuba wenyene, tandukana n'ibihe byo kunegura ivy'Imana, ufata umwanya wo gutahura ivy'Imana. Ubwa mbere aya majambo ashatse kuvuga iki? Ubwa mbere haraje intumwa zirakengerwa. Haraje Yohana yari imburi, agenda arabura abwira abantu ngo bihane bave mu byango kuko ubwami bw'Imana buri hafi bwegerejwe. Ariko Yohana yarishwe, ariko mu nyuma Imana irashiduka yirungikira umwana wayo, tuvuge ngo amen. Uwo mwana wayo yari Kristo Yesu. Imana iramurungika, araza nawe aricwa. Ndagomba kubabwira, inyuma y'urupfu rwa Kristo haraje Mpwemu Yera. Mpwemu Yera ariko arakora mwa kino gihe cya none. Mpwemu Yera ariko arigisha mwa kino gihe cya none. Mpwemu Yera ariko arakorana n'intumwa z'Imana, ariko arakorana n'abavugishwa, ariko arakorana n'abavugabutumwa, ariko arakorana n'abungere, ariko arakorana n'abigisha. Ariko twarasuzuguye Mpwemu w'Imana. Ariko ngomba ndakubwire, inyuma ya Mpwemu w'Imana nta kindi kimenyetso, asante Jezi, nta kindi kimenyetso kizoza. Hazoza nyene n'umurima, hazoza data, hazoza Imana izoza kwimbura. Bibiri irambwira ngo haleluya, ngo izimbura imbuto zayo neza, ngo haleluya, umuguru kuzoturirwa ariko izimeze neza ngo zimburirwe mu bigega. Aya majambo rero arakomeye. Yavuze ngo nico gituma ubwami bw'Imana ihanga muzobwakwa bwahabwa ihanga ryama imbuto zabo. Ingaruka y'icaha iya mbere ni ukwakwa ubwami bw'Imana, gutakaza ubwami bw'Imana. Haleluya, iyo niyo ngaruka ikomeye cyane yicaha. Iyo dukoze icaha, iyo umuntu akoze icaha yakwa ubwami bw'Imana. Mu yandi majambo bisobanura ico yahora ahabwa mu bwami bw'Imana nashobora kucakira. Iyo umuntu akoze icaha, yari umukozi w'Imana, atakaza ubwizigirwa ku Mana, hari amagambo yahora ahabwa avuye ku Mana adashobora kongera kuronka, ahubwo aca akoresha amajambo yiwe ariko atava ku Mana. Imana ishimwe cyane. Rero iyo turi mu bwami bw'Imana, iyo tukiri mu bwami bw'Imana, tumenya amakuru, duhabwa amakuru akomeye. Reka ndababwire, abantu babana n'abategetsi cyangwa baba mu bibanza bibamwe abategetsi barakunda guhabwa amakuru akomeye abandi bantu bataba baramenya. Rero iyo turi abana b'Imana, iyo tuba mu bwami bw'Imana, tuba dufise uburenganzira bwo kwishurirwa, byo kumenya byinshi bitandukanye n'iby'abandi bantu bamenya. Hari ibyo tubona abandi bantu batariko barabona. Iyo turiko turanagendana, hari ibyo tubona abantu batabona. Ubwenge bwacu hari ibyo butekerezaho bitandukanye n'imitekerereze y'abandi. Rero ndagomba ndakubwire wewe, nyimba warakiriye Imana, nyimba Kristo ari muri wewe, nyimba warakiriye agakiza, haleluya, wirinde ntukore icaha kuko uzotakaza ubwami bw'Imana. Hari ibyo wahora ubona utazosubira kubona, hari inzozi wahora urota utazosubira kurota, hari ibyo wahora ushirirwa utazosubira guhishurirwa. Kandukana n'icaha, ni waba waragikoze naho ufata umwanya wo kwihana, kuko kwihana niko kwiza kukugarurira amasezerano yawe n'Imana watakaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi ngiye gusengana nawe uri kuraca mu nzira z'icaha. Nyimba ugomba kwakira umwami Yesu, ndagomba usubire mwaya majambo. Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, naragucumuyeko, nakoze icaha kikubabaza, none uyu mwanya ndihanye, ndakugarutseho, umbabarire, sibanganye izina ryanje mu gitabo cy'imanza, ryandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo nanje ndonke uburenganzira bwo guhabwa ibiva mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhezagire wewe ufashe kano kanya ko kwatura
ko gufata aya majambo, ndagusengera mu izina rya Yesu ngo Imana irushirize gukomeza ubuzima bwawe. Data nyir'icubahiro, ndasengera umuntu wese aciye bugufi ariko aratsindwa n'iri jambo, yaratakaje ubwami bwawe, ntibisobanura ko atari yarakumenye. Hari uwari yarakumenye arakuvaho aratakaza agakiza, mubabarire mu izina rya Yesu. Hari n'uwundi atarakumenya akigendera mu nzira z'ibyaha, yibereye mu busambanyi, yibereye Mana yo mwijuru mu bwicanyi, yuzuye ishari, yuzuye inziga, aracyari muri kameremere y'umubiri. Ndamusengera isaha mu izina rya Yesu Kristo, umutandukanye n'ikibi maze umwinjize mu bwami bwawe. Urakoze Mwami, ndagushimiye kumpaye aya magambo kugira ngo nganirize n'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahezagire cyane kandi Imana ibagire neza, mugire umunsi w'Imana mwiza. Yari umukozi w'Imana Ndayize Jean Claude muriko muraganira kwa kino kiganiro Irembo Rifunganye mu izina rya Yesu. Amen.